Put your hands together, give them all the love you can. Put your hands together, welcome to stage. Your next up, Therese Mibiru. Reka dutangwa tubaramutse inshuti bakundwa mwese murushiriza kudukurikirana aho muri hose mu mpande zine z'isi twongera tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ry'abiwacu ikiganiro musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa nanje Inosa. Uyu munsi turi kumwe n'urundi mutumire wacu hano muri studio numwe mu barundi baba hano muri kino gisagara ca Brisbane mu gihugu ca Australia. Numurundi kazi ariko araduza idarapo ry'Uburundi mu bikorwa bijanye na comedy canke gukina comedy mu rurimi rwacu gutweza abantu. Uyu munsi rero niwe turi kumwe hano tudatevye reka tumuhe ikaze kugira ngo akuramutse amuhe umwidondoro maze nukushiriza kuganira tuzinanye. Tudatevye rero reka tumwakire turakwakiriye cyane musumire wacu. Murakoze cyane. Ego mbega woba witwa neza reka tubasaba muduhe umwidondoro ukwiye kugira ngo abariko baradukurikirana badukurikirane bazi namwe abo muri canke nico muzi. Okay. Musanzwe ry'amazina y'abavyeyi nitwa Tereza Miburo. Ariko nanjye ubwanjye ndakunze kuyivuga. Nitwa Tereza Mukunda abantu nyise mutumuke ntuba wihenze nzira kubesha kuko akunkunda ko nkubesha uzinyangire ko ndakubwiza ukuri. Nkunda kuvuga nk'abigize umwuga na karengo ntirivuga uko uzarivugurize kuko urizi n'uwagize ijambo kandi hakunirwa n'ijambo uzonigwe n'uburibwiye kuko kenshi ijambo ntirivura ahubwo riburivuga. Nkunda kandi gusetsa kuko gusetsa n'ibintu byanje nasanzwe bitanga amahoro mu mutima kandi bigatuma umuntu ahorana umutima ukeye. Ndi Tereza Mukunda abantu umuntu w'abantu akunda ubuntu kuko ufise ubuntu abafise abantu ubuze ubuntu ababuze abantu n'ibintu kandi ahorana intuntu na kare mu gutunga siko gutunganirwa ariko impinga n'abagenzi. Murakoze ndabifugirwa n'umutima ukeye. Aya niyo mazina yanjye. Niyo mazina yawe. Tereza Mukunda abantu burya niryo zina mwatubwiye. Tereza Miburo niyo mazina y'abavyeyi. Tereza Miburo niyo mazina y'abavyeyi. Yeah. Kino gikorwa mwagitanguye ryari? Hahize imyaka ingahe mukora kino gikorwa? Navuga nti nta gihe kinini giheze nta n'imyaka ibiri irahera. Gusa nyene ntibiranakomera cyane biracyari mu ntango. Biracyari mu ntango ariko birashushe cyane gose. Hanyuma baze kwibarize muri kino gihugu ubu hamaze imyaka ingahe ubu hamaze imyaka ingahe muri kino gihugu ca Australia? Muri Australia ndamaze imyaka igera ku 13. 13. Ego. Imyaka myinshi cyane. Hanyuma mu Burundi mwamuvuka amaja hehe mwoba mukomoka muri yahe ntara? Okay, mu Burundi tuva muri Muyinga mu Giteranyi. Yaho bita mu Kaguga. Niho Ruzogi. Nziza cyane. Hanyuma twifuje kugutumira hano kugira ngo tuganire nawe na cyane cyane kuko twanezerejwe n'ibikorwa byanyu twabonye musanzwe mukora byo gutwenza abantu. Imbere byose kamanze musabe utugirira akantu kamwe kugira ngo abantu bariko baradukurikirana baryoherwe kandi bongere babone yuko bino bikorwa by'ukuri ari bikorwa ushoboye. Kazi. Okay, navuga nti hinge ndabagirire icese kimwe mu byose maze gukora ndibaza kiraza kubashimisha. Mu kanya umuntu uzenya ndaguciriye umusozi niwe babwiye bati bari mu nama y'umuryango hanyuma baratangura ngo nta mudogiteri dufise nta mwarimu dufise ari nanata uyo ntaba n'umusozi nta n'umusozi muba mufise. Rero nagira effort ngo umukomedian ndibaza muhira na mukomedian tuba dufise. Okay, ingengireho ndababwira kimwe mu byose maze gukora. Hari icese cya mbere nahereye ko kivuga kiti imbere yo gusurira ivumbo mu vumbi uzobanza wigira imigambi. Okay, kivuga kiti aya ni nk'amateka urutete aho umwana atacubaha Imana aja ku nama ngo yigiriye inama yo kurenga inzira ngo ubwo n'uburenganzira wamubaza ati nutabaye imahanga yoba n'ahandi noba no mu mahanga nakare kuba mu mahanga ntibibuza kugira ibihano. Akongera ati n'ivyanga nzogaruka nduge ruguru n'amaguru usanga bakuru tuwe turatera inkuru. Niko wibaza imbere yo gusurira ivumbu mu vumbi uzubanza wigira imigambi uti niyanye mu buki nzokora iki. Murakoze.
murakoze cyane hanyuma unkundire ntibarize mbega murubatse ego ndubatse mvize n'abana bane abana bane ego hanyuma kuba wubatse hanyuma kandi kumbura hari n'ibindi bikorwa ukora mu buzima bwawe kugira ngo ubeho kuko twese hano munsi y'izuba tubaye twirukanga kugira ngo turondere ubuzima ubikora gute kugira ngo uronke ubigenza gute kugira ngo uronke umwanya wo gukora ibiganiro nk'ibi kandi mugifise umuryango na cane cane abana bakuraba muri vyose ubigenza gute wewe nk'umuntu w'umumama gukoresha ni ukugerageza gukoresha umwanya mfise sindabikoresha nk'umwanya mwinshi w'ikirenga ariko ngerageza kugabanya umwanya mfise nshobora kuba ndiko ndoza ivyombo nkumva icyiyumviro kiraje nk'ikiyumviro icese mperuka kwandika hari umuntu twari twavuganye ambwira ati uzowandike ku cese gihanura abantu gukurikiza amategeko ubwo rero mu mutwe ca ndiyumvira kiri mu nzira kiriko kiraza kivuga kiti uwanse guhetwa n'umuryango ahetwa n'umuryango naciye ndacandika mu nyuma yaho ca niyumvira irindi jambo naryo rivuga riti umwana ananira se ntananira sentare icese kiri mu nzira ingera kibabikire kugira batogire hari icese nanditse kivuga kiti umuntu ni nk'uwundi burya umuntu turakeneranira kivuga kiti umuntu ni nk'uwundi umuntu ni nk'uwundi nawe yoba umutindi ataronka ikindi nk'abandi canke ngo yambare inkindi ingenda babarire dutangure tubabarire tutaravya abakire niho tuzoronka amahoro kuko burya kugira amahoro bisumba kurya inkora muze tuyaha agaciro murabe ngo turibehoraho nk'abari mu ngo bizoturinda kubana tujya nk'imondo rega burya urukundo nyarukundo ruremera gusumba inyundo kurya tudakunda abaduhema na kurya umuntu agihema atareka guhema nawe yoba afise amanyama ngo nuko yarariye inyama aba ariko twese abantu duharanira ubuntu murakoze iki cyose mugishikirizwe na Tereza mukunda abantu umumararungu n'umuremeshe kiyago wanyu murakoze cyane hanyuma jereka ndakwibariza ko ukungana uvuga atakudidinganya kurimo kandi igitangaje ukavuga amajambo akomeye amajambo abenshi ndibaza no mu bariko baradukurikirana abenshi badashobora gutaha ubigenza ute kugira ngo aya majambo uyatondeke neza bigutwara igihe kingana gute muri makubigenza sinzi novuga nti kenshi uko bigenda ndiyumvira iciyumviro nkaca nangura kwandika amajambo niyumvira bishobora kujyana hanyuma nkandika mu ngane akurikirana mu nyuma rero icese maze kugishira hamwe nkumva kiratunganye niho ca ndagifata ku mutwe burya mba nabanje kubifata ku mutwe bigutwara nk'igihe kingana gute uriko urabishira mu mutwe kugira ngo uzobishikirize abantu canke uzoshobore kubivuga bitunganye neza ugereranije nk'iminsi canke muri make iminsi canke amayiga vyaba bigutwara bivana n'icese n'uburebure bwaco hariho n'igihe nandika icese nkongeramo ibindi vyiyumviro mu nyuma sinovuga ngo umwanya ungana gute mugabo nk'icese nshaka kizomere neza ndagira umwanya nkaza ndiyumvira iyo nyarukije nko mu ndwi ndashobora kwandika icese gitomoye mugabo iko ndagira umwanya muremure niko kiza ari ciza gusumba ciza cane ego hanyuma watubwiye yuko muri kino gihugu ca Australia hamaze imyaka 13 kino gisagara conyene turimo ca Brisbane mu ntara ya Queensland biravugwa yuko abarundi twoba turenga ibihumbi 10 abo n'abarundi gusa wewe nk'umurundi mugenzi wacu bino bikorwa ubasanze muri make bifise akamaro gaki muri community yacu no ku ruhande rwawe kandetse novuga ni kubera ntarabimaramo igihe kinini sindabona uko bimeze mugabo nibaza ko ari ikintu k'ingirakamaro kubera gutwenza n'izo nyigisho kuri gushirira mu kuyaga turashobora guhanahana ivyiyumviro biciye no mu guseka kandi tutibagiye ko muri iki gihugu usanga abantu dufise utubazo twinshi urose umwanya wo guseka ubugame wongeje iminsi yo kubaho ikindi novuga nuko
ni ibintu by'ingirakamaro gusa sindatangura kubona itandukaniro mugabo ufatiye nko mu Burundi aho bigeze abantu baratanguye kubona akamaro k'ibintu byo gusetsa kubera ni uburyo bwo guhura n'abandi mugatera inkuru kubera Abarundi bamwe batera inkuru n'abantu baja hamwe bagatera inkuru bagaseka neza cyane. Hanyuma tukiho turavuga ku byerekeye Abarundi bari muri community yacu ya hano muri Brisbane muri kano kanya bariko baradukurikirana canke n'abandi bose boba si hano gusa bari muri Adelaide Melbourne n'ahandi ni igihe babwira kijanye n'ibikorwa vya kuko igituma baje kino kibazo hari abantu benshi bashobora kubona umuntu akora ibintu nk'ibi bakavuga ati urya muntu ubushizi bw'isoni ni iki kutagira indero ibintu nk'ibyo kandi birashobora gushika bikaba bimaze no kukubaka amajambo nk'amazi ukaba umaze kuyumva ariko kandi nk'uko bivuze bisobanuye neza yuko komedi canke gutwenza ari ibintu vyiza kenshi imbere bituma n'abantu biyongera iminsi yo kuba muri kano kanya ni iki babwira Abarundi bagenzi bacu bariko baradukurikirana ku bintu bijanye na bino bikorwa vyawe ukora kugira ngo babitahure canke bibone yuko ari ibintu vy'ingirakamaro kandi bikenewe. Novuga nti ibintu vyo gutwenga ni ingirakamaro ikindi ni ijambo mu kivuga canje mvuga nti ijambo nirivuga ukuze rivuga urizi kurizi no wagize ijambo kandi ijambo ntigigera ribura ahubwo ribura urivuga muri uko guhanahana amajambo numva yuko ari ikintu cy'ingirakamaro harimo no gutwenza Abarundi twamye turi abantu batwenza ngira ko ndanabatumirira yuko mugiye mufise nk'umunsi mukuru mukaba mushaka gutwenga nzobaba hafi ndabatwenza cyane rwose ndumva ari byiza cyane bakundwa mwebwe mudukurikirana Teresa aravuga ko bino bikorwa yifuza yuko vyomenyekana na cane cane mu Barundi bari hano muri community yacu y'Abarundi ba Brisbane aravuga ati afite urubanza canke event kanaka ko kumutumira hanyuma akaza kugira ngo atweze abantu kuri we ataco bigize gute ataco bitwaye ubwo yobibona nk'umugisha hanyuma Teresa unkunde ndakubaza ikindi kibazo mbega uyu munsi hamwe nk'umuntu yogutumira mu rubanza rwiwe canke mu bintu vyari vyo vyose mbega hari amafaranga yakwa hari ibintu bisabwa nimba bihari nibiki nimba naho bitahari naho nyene ubitubwire ariko ni igiki wewe womusaba nko mu gihe umuntu yoguhamagara ati ndifuza yuko woza mu bikorwa vyanje canke mu rubanza rwanje agera ikibazo cyiza sinari bwatangure gukorera amafaranga cyangwa amahera muri ibi byo gutwenga ubikora ku buntu rero urubanza rwa mbere nabikoze bwa rubanza rwa musaza wanje urumva twabwara ubuntu bwituga ubundi ikindi nacyo aho nkunze gusetsa bari nk'ahantu hari ibiteramo bisanzwe ntabwo nari bwatangure ariko twavugana kubera iyo ndiko ndavuga ndanyoterwa nshobora gusaba nk'amahera yo kugura amazi yo kunywa yego kandi abazungu barayavuze ngo time is money bisobanura ngo umwanya ni amafaranga canke amadolari hanyuma turamaze kukubona kuri social media uriko sinzi ko yoba yari amakonse canke ivyo byari ibirori kanaka uriko uratwenza abazungu ariho kandi uriko atubwira yuko ubitanguye vuba mbega vyagenze gute kugira ngo aho n'abene igihugu abera bagira gute bakwiza bakagutumira mu bintu vyabo kuko twebwe tubona yuko ugeze kuri level ndende canke level yo hejuru cane gose vyagenze gute bagushimye kwiki ni igiki muri make catumye bo kwiyumvira murakoze cyane ijya y'icyongereza ni ukubera nk'uko navuze umunsi wa namwe n'umuntu atwenza mugabo umunsi wa mbere natanguye nko gutwenza mu bantu benshi hari kubwo bukwe bwa musaza wanjye hanyuma rero abantu barabikunda hanyuma benshi barambwira ngo ni byiza mugabo ntibaza none hariho uburyo umuntu akoresha kugira abantu baseke kugira umenye tekinike hanyuma cyangwa ikigwa cyo gusetsa ujya munsi rero nakora ijya komedi yari nka graduation show rero urabona ko nari mfise n'ubwo n'icyongereza narakigandaguye gusa mbona biremeye niko novuga ariko nyuma yaho haciye hazamwo ibi vya corona
ntabwo nongeye kuronka uburyo bwo kubandanya. Turizera ko muzobandanya muja imbere atagahaze. Hanyuma muri kano kanya reka nkubaze ikibazo gikurikira gisa n'ibitandukanye n'ivyo mpejeje kukubaza. Twebwe abantu b'abarundi turakunda kwitinya, sinzi ko ari abarundi gusa canke ari abanyafrika, ariko abenshi maze kubona usanga twitinya. Abenshi ugasanga afite ingabire ziturimwe, muga muntu ugasanga aravuga ati ntavyo novuga kunuku kuko abantu bovyakira nabi. Ivyo rero bigatuma abenshi bashobora bicaye kandi afite ingabire nyinshi ziri muri bo kandi zofashije abantu benshi na cane cane ama community yabo. Muri kano kanya wewe nk'umwe mu barundikazi tumaze kubona ukora kino gikorwa cyo gutwenza, ni igikorwa kitoroshe. Ni igiki wohanura canke wobwira abarundi bagenzi bacu bafita ingabire ariko batagomba kuzishira hamwe? Nobahimiriza kugerageza kubera ugushaka no gushobora. Where there is a will, there is a way. Kandi ikindi nacyo rimwe na rimwe dusubizwa inyuma nabo bene wacu nyene, ugasanga nk'umuntu yakoze ikintu kiriko kiratera imbere, weho kumutera intege ugatangura kumusubiza inyuma, nawe yoba yihenze uramwerekera aho yoba yabigenje nawe kugira atere imbere. Sinzi ako kantu karakunze kubaho cyane, tugiye dufatana mu mugongo byofasha. Ikindi nacyo umaze bavuga mu Kirundi guhuza icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ni ukuvuga umaze kumenya icyo ushaka cyangwa intumbero ugezeho, byoba byiza ukibandanije mu bikorwa byinshi urahura n'utugorane, mugabo ukabandanya uko ushoboye. Nicyo novuga. Ikindi nyene gufatana mu nda, tugabona abateye imbere, abariko barakora ibintu biteza imbere community yacu, natwe tukabashigikira. Kenshi no mu yandi ma community ni ubona abantu batera imbere, iyo babonye uwaba bandanije baramufasha. Ni ukuvuga umaze kumenya icyo ushaka ukaronka n'abagusapotinga n'abagufasha ukabandanya ugenda imbere. Ikindi nacyo umwasi mubi wa mbere n'ubwoba, ni ukwikuramo ubwoba. Birakunze gushika twavuga n'icyongereza, umuntu yavuga ijambo nawe ukabona abandi bariko baramuseka. Anakarero mfatiye nta muntu adakosa, kenshi twigira no muri ayo makosa twakoze. Murakoze cyane, mutwishuye neza cyane. Hanyuma turiko turasa nk'abarangiza ikiganiro cacu, reka ndakubaze mbega nibiki mwamuriko muradutegurira, nibiki twoba tushobora kuzobona mu minsi iri imbere bishasha bivuye kuri mwebwe mu migambi yanyu muriko murategekanya iki? Nkuko navuze amategeko ya corona navaho, tuzoraba ingene tuzokora ibiteramo, kandi n'umuntu afise urubanza ntaze yitinye kunyegera. Simpenda ndahenda nzogerageza ndabikora kubera ndabikunze. Ahanini n'amahera bari agashira ukabute nko gushira nk'igitoro mukoresheje mu modoka. Nzogerageza ndabe uko tubandanya tubiteza imbere. Ikindi naco hari vyese nabandikiye bibiri biri mu nzira, kimwe gihayagiza abakenyezi kubera ukuntu bitanga, n'abapapa nzobandikira bwanyu ntimugire ikibazo kuko icy'abakenyezi cyo kiri ready. Nicyo kindi nigeze kuvuga kivuga ku bijyanye n'intuzenya no guhanura abantu gukurikiza amategeko, kivuga kiti umwana ananira se nananira sentare. Umwana ananira se nananira sentare. Titre yacu ivuga iti uwanse guhetwa n'umuryango ahetwa n'umuryango. Biri mu nzira mu byitege, kandi mukeneye gukurikirana ibyo maze gushiraho mwoja kuri YouTube mukandika Tereza Mukunda Abantu canke Therese the Comedian, THEREZE the Comedian. None nko ku bantu nabo badakoresha YouTube, nta yindi social media canke izindi zashobora kukuronkako, kuko nk'akarero nko mu Burundi hari abadukurikirana, ariko mu gihugu cyacu c'u Burundi si benshi bashobora kuronka amahera yo gukoresha YouTube. Mbega nkaza Facebook n'izindi social media zitandukanye mwamukoresha kugira ngo abakunzi b'ibikorwa byawe bazorushirize kubakurikirana atagahaza?
Okay, kubera sinari bwabishiremo ingufu cyane gusa iyo nashira nk'aka video kuri YouTube nakunda kuca ndagashira no kuri Facebook yanje banditsemo tete niba ukunda kumbonera mugabo nibaza uko bizagenda bitera imbere nzokorera n'icane yo kuri Facebook gusa ntabwo nari bwabigere kuri iyo ntambwe. Ego hanyuma rero imbere ko tubashimira reka tugusabe nimba hari ikindi cese kimwe cyangwa ikindi civugo kimwe ubanze utubwire mu buryo bwo kunezereza abakunzi b'ibiganiro vyacu muri make tubahereza impamvu yo kuguma bakurikirana ibiganiro vyacu eka ndetse nawe bashobore kuzogukurikirana ko mwaduha details canke aho dushobora kubarondera tukabaronka nabo nyene muri make baze bagire umuhamagaro wo babo bakurikirana bice kuri za social media zanyu musanzwe mukoresha kaze rero mutubwire ikindi cese kimwe canke icivugwa kimwe. Okay, hariho ikindi cese kimwe mu byo maze kwandika kivuga kiti umuvyeyi akumwa imvanda kugira ngo uzomumwimve. Nico narindindiriye. Birateye agahinda ntiwari kubicikanda ko yahora ari komanda namusanze ku bitaro ku mpanda umwana we ariko aramutuka ngaranuka ngo umubiri we ngo urahanda ngo nawe yovunika ntiyomukanda samarira bogaboga mu maso ati ntiwo kwisonera umenye ko ndiso ivyo nivyo umbwira n'ingene natubika umukanda mu nda kubera ndagukunda nkaba ntarakuriye imvanda. Arongera ati rega n'ibintangaje namaze gupfakara ntiwatangara none usigaye impangara. Yavugana Kabonge ati reka nisabunge ntawuhora ari gihangange raba ingene ngiye gupfa nikuvye nk'ipfundo ku nyundo kandi nararondotse nk'ishaka ry'ihundo. Tinarafafanye nk'uwahumanye ndagupfupfaza none rawusigara njyane mu bapfumu nkaho ndi umuhemu. Yavugana Kabonge ati mwana wanje gupfa ni bibi ariko ikibi kibishe ni ukukubona uko ugenda. Murakoze iki cyose wayiteguriwe na Tereza Mukunda Abantu. Tereza Mukunda Abantu jewe mbere numva no kwita Tereza Mukwenza Abantu reka tugushimire cyane gose ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane. Tuti bakundwa rero mwese mwariko muradukurikirana ni hano ikiganiro cacu kirangiriye tukaba twari kumwe n'umwe mu barundikazi bari hano mu gihugu ca Australia bariko barabica bigacika mu buryo bwo gukina ibiganiro canke ibikino vya comedy. Tubongera kandi tubibutse yuko rero ikiganiro ijwi ry'abiwacu ari ikiganiro gihereza kaze umuntu wese kuvuga ibitangaza canke ivyiza Imana iba yaramukoreye canke n'ingabire uwo muntu ubwiwe aba asanzwe afise nawe ukaba uhari hakaba hari ico uba wifuza gusangira n'abarundi bagenzawe tuguhaye ikaze utwandikire canke utwakure kugira ngo tuze dukorane abarundi turushirize kwerekana ingabire zacu aho ziriko zirashika ko tuticaye muri make natwe turiko turakora. Twongera burya kadushimire umutumire wacu Tereza Mukunda Abantu jewe nakaziye Tereza Mutwenza Abantu. Twongera tunashimira uwari nyuma ya kamera ariwe Alex Ndiho Kugwayo. Bugira kandi turabashimye mwese mwafasha akanya ko kudukurikirana twongera tubibutsa ko mutokwibagira kugira subscribe, comment no kugira share eka ndetse na like kugira ngo ibikorwa vyacu tumenye uko muriko muravyakira eka ndetse namwe duganye kutumenyesha uko vyabiko biragenda canke niba yimsho twohindura. Ubugira kandi turashimye umutumire wacu yitavye akamo kacu twongera dushimira namwe mwese mwadukurikiranye reka tuvuga ati amahoro y'Imana rushirize kubana namwe kandi mugire umugisha muri byose na hose murakoze. Thank you for your support. By the way, I'm a mother of 4 handsome boys. They are all under 6. Don't get it wrong. They know multiple pregnancies is one after another. That makes me a full-time mom. Some of you were looking at me and thought I'm expecting again. No, that is my normal belly fat. But I tried to lose it, not once, not twice, but 3 times.